Sakirimi kibi yatanze umurozi gufa. Abandi bati nyamwongera ikibi mu kindi yagemuriye impungurupfu. Umushahara w'ubuhemu buri gihe uzokwama arakamaramaza. Sagazisije muri ubuzima bwo kuri iyi si bwugarijwe n'ibigeragezo bitandukanye. Abantu n'ibintu, ubukene n'ubutunzi, umunezero n'umubabaro, byose bizokwama ari bigeragezo ku mwana w'umuntu. Nta munsi umwana w'umuntu azoronka agahenge. Abo tubona yuko bahiriwe ntibabura ibigeragezo byabo bingana n'icyubahiro cyabo. Kanatsinda umubindi ushira uvyimvye, inzu utararamo ntiwumenya yuko iva. Yamara imyenge y'inzu imenywa na nyeneyo. Abavuze ngo umuntu n'abantu, ngo umuntu n'uwo gwiza inshuti ntibabeshe. Ariko agahaze nuko kugira ngo umenye inshuti y'ukuri atari cyoroshe. Kugira ngo uronke uwo kwizera 100% bisigaye ari umuzi w'ibuye. Kuko ivyubu bisigaye ari amayobera. Abitwa yuko ari abavandimwe basangiye ibere, benshi muri bo basigaye badacanwa haka. Basigaye barabana y'ingwe kubera ivyisi. Akabi kabishe nuko guhemuka bisigaye byarasasiwe indava mu miryango myinshi cyane, bivanye n'inzigo, ishari no kutifuriza ineza. Benshi muri twe twashise babimuke ndamuke. Murazi babimuke ndamuke abari bo. Ani karani miyero zo kuraba ni panaru zibiri canke panaru zibiri nishatsi zinka zibiri uza nukuri murakoze murakoze Imana bahezagire kandi naye amabati yaradushikiye amabati yaradushikiye vraiment kandi yarambwiye kandi barashizeko nukuri ndibaza imvura sindayibona imvura sindayibona naho nzoba ndi kukaza urumva umutima uzo umeze neza. Imana yizagira cyane nukuri sawa rero murakoze kuwa mbere nk'uko niyo komanda murabe navimbira ngo gageje kuragira kandi jezo umunsi w'ibara ujya n'ibara murakoze cyane Imana ibahe. Tegesheri wanje ni sawa shugute nawe ni mpore ngaho hi ariko turashima jana gora kera nahinda nagukumbuye ashimisi myinshi nakumye niyumvira none umuntu kabasha sheri wanje ko takiza kundaba oya hajya gusaba fatiriwe urabizi yuko uri ku mutima atawudi vraiment ko ndabizi n'ukuri urumwe vraiment merci je ndabyizera kabisa ko ndi umwe amasheri nk'impanuro ngomba kuguha nka sheri wanje urabona ngaha mu gisagara abansi b'urukundo abansi b'inkundo baba benshi nagusaba yuko utojanwa n'ibiyaga hama ngo umpemukire ujane n'abandi. Ndifuza yuko gwa rukundo rwo kuva kera ari ku gatumba yuko go bandara nukuri ndabigusavye ntuzomemukire. Oya yo urabinyemereza no bihera he Baryohewe nukuri. Oya nukuri sinzi naho no bihera ivyo bintu. Ikindi naco nagomba kugusaba je nifuza yuko urukundo rwacu kuba mwibanga ntangere na cyane cyane sinifuza kuba musaza wawe mahoro yo bimenya ahubwo je nari ngira ndabimubwiye runabimubwire kuko ubimubwiye iyo ava mbona nabi iyo ava yumvire yuko nzova ndakurabuza kwiga ugasanga ivyigwa vyawe ubiciriye hagati nukuri ndabigusaba nurabimubwiye Jembo natangorane nukuri nenga jewe umusaza wanje n'umugenza wanje ndamubwira byose byo kwishura ndabimubwira ivyahehe aho ngiye hose ndabimubwira umva bitazogora nukuje sinzi umviriza nta muntu atagira ibanga urya ntibikeneye yuko umubwira byose none kubera iki udashaka kumenyekana umubwira ibikeneye kuko impamvu nabishaka ashobora kwiyumvira ibindi akibaza yuko nzova ndakurabuza kwiga amashuri yawe ukayabera hagati
urumva ivyo igihe cyavyo nicagera azobimenya mugabo muri kano kanya twaba turavyihojeje ndabigusabye none kumengo amashuri afise ikibanza cayo n'urukundo rukaba rufise ikibanza cyago mu mutima wanje nivyo mugabo cyane cyane urabona aba brother biki gihe iyo babonye umuntu ari kumwe n'umusheri bavyakira ukundi baca biyumvira yuko abasore bubu baje kubahendera bashiki babo bagaca bashaka kubishiramwo intambamyi kugira nibitere imbere ico kintu ndakigusavye nimbo nkunda please muzo kimubwira sawa je na kibazo tugire kantu bita amuseke umva jewe na wewe gusa rizo bibanga jaje na wewe umunsi vyabaye ngombwa tuzokoranya niyo yose abavanyi inshuti amabazo bimenyeraho nawe nyana zo barimwo urabinyemere ngo kwishure urazi ko babizi kwishure bon kwishure turashobora kuraba udukode dukoresha nyene tukabahenda bon naho vyomenya baki mugabo gusa mahoro nazo bimenye sawa je na kibazo oya na kibazo she kazi manzi neza yuko atawundi ufise oya atakintu nyegeza nukuri urumwe asha je ngaho na kibazo nukuri kandi merci beaucoup ariko je sinzo guhemukira kuko imana yarenyejewe kubera wewe unyizere nukuri akaba yaremye na jewe kubera wewe urumva rero n'amavuta bica bihura sawa na kibazo kweli jewe na ngorane kweli na kibazo maze nagira nsinginzira amavuta mbo nsinginze mbe yagwa rindani arindani naguma nsezere hama turaza kuvugana kuri WhatsApp sawa mbe atravai warayikoze kera je ndarazi gikorwa uja munsi nyene wenda kwemera uco yindungikira basi kuri WhatsApp sawa rero yego shabaramu banzu ubabwire kuyi basezere hama sawa yewe mugore yewe sinzi ibyo nshaka kwewe ngo nibikire buri munsi nduru wowe izo nduru zohera ryari ariko manze ndakubaze neza wowe ibyo twumvikanye kweli kwa birenze wumvikanye nande jana narusho ko manje ndamere ku mutwe nyambo ushaka buri gihe nzoguma mvuga nko kumenga ni ngoma bariko baravuza sinzi ka ivyo ushaka we heje bundi twumvikanye kuki ibiki bitunganye kubiki ibiki ntitwumvikanye kujya muhungu ntakeneye kaza kuba ngaha ntitwavyumvikanye jewe none tumvugaye je nawe yuko ujya mu gata ataba ngaha je sinakubwiye ko ntakeneye ko umurondera akazi yongera aza kuba ngaha none ntitwavyumvikanye none hagati yanje nawe ninde umugabo uri kurangira ageze numvirize uko ndabona wewe nibaza yuko uko amateka bivuga ku mugore n'umugabo babana bahuriza kubumvikana we ntushaka ko twumvikana je narakubwiye umanura ibintu bizima nkeneye ko muri ako kanwa kiwawe kavamo ibintu bizima ibintu byubaka ibintu by'urukundo ibintu by'iterambere apara kumbwira ibintu byo kuzana inzangano mu bantu urumva so inzangano ko mbona ko ngaha hagize ikigo cyo gufasha abatishoboye naho cyo ari cyo gufasha abatishoboye n'imigisha none ko n'imigisha wowe nduko n'imigisha iyo migisha iva kuroba kandi bije kuvuga iyo migisha iva kuroba no kimigisha iva kuma Imana iguhimigisha yivaye n'ukuntu gufatana ubana n'abantu urumva Imana ishobora kugwimigisha wigira n'inzigo wigira ibintu by'ishari ibintu bitagira umukino ariko gaman urahebukanyice aho rero uri kurajanga ukabona ko neza uri kurakora iciza uri kuragira iki umugabo w'ubwanwa nsinzi muri mu guhafuka bugere no mwizoso uri kurazanga ufasha umugabo akuze muzima umugabo akuze iso bene wanyu abagabo bazima nk'abajya abandi ngaba ngaha baraje gutenekeza ngabirirwa ngabo dawegeza ndavuga ati abo ntibisanzwe none umuryango wose uhebuza neza wa mugabo gutanyumva nyumviriza hagati yanjye ndi mugabo ngabo ndenye serugo nindi uri seruko nanje ndi naruko bimenye umenye nanje ko ndi naruko ntucungare uri seruko katajambo je bafise ngaha nyumviriza kwanza afaka gayi kundugiriza amajwi nkuko umengo hari umuntu nivye nkuko umengo no utangaraso buri gihe rero abantu rero ingorane mufise iyo umuntu ababwiye ukuri ujya babwiye tukuri kurajyana ndakubwiye wa mugore we mugabe kinyiri wa mugore nyumviriza wa mugore je narushe nizo nduru singe nindurije nanje nawe je nanje cyo nakubwiye uyu muhungu ntawe nkeneye ko yinjira ngaha ushaka kuyigura nanje kwirwaza baburinda gusabirwa ngabaza bajya bahambagira banokera ukamenga sinzi nyumviriza wa mugore nyumviriza wewe nakuzanye ngaha namaze gukoreka ikomanyi
umva imyaka ishika 3 wowe wajenga wabona kunyene sivyo nta muzi n'umunera ngo irasiyo sivyo irasiyo yiwawe irakwiye urumva ubayeho ubuzima bwiza ariko ico kintu kigo kirakubaba urukura wabwa mu mutima ubabwa mu mutima kubera abantu iyo nzigo wowe iyo nzigo wakuye iyo nzigo wakuye jewe mibandano jewe kabanyana yo kurigwa mbandana nizo nzuki ziviyo ziza nkazirirwa zitenekeje ngaha nicara ngaha yangegerayo nsubi hari yangegerayo ndakubwiye rero unyumva ntavyo nshoboye tera utwara ari iwabo bagende bicaye bagumeye nyamba ari vyo turabafasha ubahereze nyene kujya aha ni iwanje sivyo ni iwanje nje ndahagaba wahagaba wahari kuri ico kibazo rero ndakubwiye twaramaze kurushinga twarabayipata n'urugi nta burenganzira rero bwo kuzura akora ibintu utambwiye ngo nukora amategeko yiwe tugomba kuvyumvikana uvyumve ubireke wa mugore wowe rero burya ako karimi kawe ako karimi kawe abona umwengo kazova kagokwegera akarimi kavuga ina ngore karagororoka niko babivuga baraguhenze ng'inkondi ravoma bagabo mwarigize kandi abana kubare wa mugabo iyo ngase kutanyumviriza umenya ko je ndi umugore wawe nakubwiye je nzo kumviriza mu bintu bizima ibintu by'ibipfu ugomba kuntahura iyo uri kuragendera mu mafuti ndashaka kubwira turi mu mafuti sinzemera je kwicwa n'inzara wirigura sehurira injya zose izo nda zitigera zishima buri gihe zirigwa zijya zuhagira wirigura basehura ivyo bajya kwicwa n'inzara sinshobora umunsi uzo uko uraza bava kungene bajya urabazi ngene bajya abasandi dosanga ingabirigo barajya nteke biro bitanu vy'umuceri nkumbare n'usu umuceri yo twiri nyumviriza ejo usanga nkubara rukeneye kugura n'ikindi kintu ubuzaho wigeze sinene iyo myobo ntunzanira aha nyumviriza mugore we nimba unyubaha nimba uko niko je nawe tubana mu mahoro twubahana ariko twese twubahana nyumviriza ndagusavye iyo dossier ya Kiyago iherere ngaho sinzi ndasubiye ku mubuto kiwanje yego inguyo nje namaze kwifata ni abantu nakubwiye umuhungu je nta uzogeza ngaha ugenda umurondereri yaja akazara gafise arahembwa niyigurira niyigurira inzobe ngo cyangwa yipangire umugabo w'ubwanwa bose bitama byose ngavyirwa bitenekeje ngaha anya ngo waje gufasha ngaha twarigize umuntu mwiza gose uruta abandi gufasha jewe nahejeje cyangwa nukugira unyemere kunyereke kuzi gufise umutima mwiza jewe aho nahejeje nakinari ninja musubizamo singene ko tuterana amajambo nahejeje nanje ni wabona yinje ngaha uzocumenya ko ntari umukobwa wabaru nawe umukobwa muhanza akazi uzocungarika ndakurahiye ivunya bugongo ito abagabo menga sinzi nibangoje kweje batazi kumenya ubwenge ibigabo byose bitama byose ngo wazanye ngaje uri kunzanira ko ngaha aho nciye narusha je umukobwa w'umuhanza akazi mwene barunaba ukabona imyombuka y'umuhungu iza ngaha anyangije kuba ngaha akazi umuronderere se wiwe amazu ingayo yuzutswe ngaha anya turacari mu nzu ya kampuni muga kugira ububiyirwa bari kuzimizeze ngaha yo guhambagira ngaha ngo bashaka aho bicara ngo baba hego kweri niwigize umutima mwiza urarengwa nanje ndi ngaha umukobwa wa barunaba kihenda kinjira ngaha ndabikubwiye kihenda kinjira ngaha uzocumenya je ko ntavyawe nakajandi jande ndakurahiye hego kweri natosha sasa oh mama karibu Kiyago. yo sawa je mbona ugumiza umuryango urangaye ngaha kandi ubona zino mene ngaha ziguma zinjira nikuri babona nagukumbuye Reka tubonanje. Uratore mwana mungu dufite ngaha mu rugo utahari n'ikibazo. mugisagara kuna nakumenyereye no wayo nikuri nguma nicara impindukiye ndaba hose iburyo ubamfu mbona sinkubona cavuga ati yo Ni akara bamenyera umuvyeyi ntumubone n'ikibazo. Karibu mwana karibu ngiri muri zo. Akazi kifashe gute? nikuri mama mugisagara ibintu bimeze neza Akazura gakora kuri kwamye. Muzeza no kuri nta kabuza ko tubikora kandi ndabona ko akazu karose wari ugakeneye mwana ugakore ugashiremo umwete asha ntubifate minene urabizi ubukene ko ari dufite ngaho ubunyoro nako bwatanguye kugabanuka kubera watanguye akazi majenera gusezeranje mbere ko nja mu gisagara ngiye kugakora ku buryo bwuko icyari kibakiye ku mutima jewe ndagiserura mfasha umuvyeyi mfise umwe
ku buryo bwose bushoboka Ego prema je bizonyohera rwose mwana hamwe mvuga ati narabyaye abandi bo baraherekeje cyo gusa nashisa kubibutsa ku mavi ntimuveko hari wowe ko nyamara ha kama twayazikera ndakubaza ikintu bwabutumwa nagutuma kamahoro umusabira amafaranga wayanzaniye gira rero navyibuka rero kandi je ari kizanye rero gaya mama arakwiye igitigiri nagutuma sinarinze mbere nanayaharura kubera yuko yamaye uko nyene nawe yambwiye ko avuye kuyaretira yarashaka kuyakoresha ibintu avuga ati nta kibazo ndayatora yo wayakozeko narinze nkora none yakozeko mama erega je nasavye kubera ko wambwiye ko yakeneye ariko jewe amafaranga yo gukoresha nari ndayafise mama wari uyakeneye cyane gose mwana bire nari ko yagutuma ntayakeneye none mama ntwari kuri nusaba je amafaranga none maka ndayasaba mahoro je nari nkeneye ayujya nyene mahoro niyo nari nkeneye ndazi aba mama bakirani atara usanga rero warukiye gusa kujya amafaranga y'ibintu none renda yakumbuye none nuzi ko ndi nasenge aha naco nukuri aha ndashimye urakoze hama rero none nawe byifashe gute ndaguhe utujumbu agaceri n'inyama cyane ndazi ko kumva ibijumbu hariya nka bijumbu mutya ujya rero mama nukuri ndashimye cyane ibijumbu ndabikumbuye uturaya amateke ariko nunga kwabaye kuyiba kubera yuko bosi yagiye hanze mahoro nawe nyine yaraduze ruguru na madame boss ndabona yuko magize n'umwanya hariye je aho nakunda kora nta muntu ahari nivyo so mvuze rero ngume ngaha dutere ryarenga kabiri gatatu usanga yuko hari mu gisagara kazi ndakora nivyo kandi umenye yuko ari ugitangura akazi haje ari ugitangura akazi urerekana umwete ukerekana yuko akazi nyene ugashoboye utanga ugashiramo ubute hakiri kare aha uzo buri kurigirira nabi so rero mama nuko je ndashimye reka twike banure Imana iguhezagire gushire mu maboko yayo ashimukire mahoro nawe uhezagirwe mu byukora byose urabona ko ubu n'agatelefone ndagafise washimu ariko nibaza ngarutse nzora ukuntu twabikora nawe kubona agatelefone ariko mama mugiriye naho namwe